ishashe mu ntare yo gusoma urubanza rwacitse muri RPC ubusa 691 aho umushikirizamanza yashengeza Hakizimana Aloise, Ndikumana Alexandre, Ndayisenga Innocent, Bigimuhirwe Mose, Ndayishimiye Egide, Itabakuma Yose, Irandekura Felix, Nahimana George, Ntawumvukiye Ferdinand, Nduwimana Eric, Manirama Kennedy, Niyokubwayo Edi, Nduwimana Meshake, Nyirameba Innocent, Nahishakiye Jean Pascal, Ndikumana Remeji, Niyokubwayo Samuel, Kwizera Aline, Nyandi Daniele, na Ndayikengurukiye Elise. Sentare rero iciye hirya no hino bikarusha mwiherero yafashe ingingo ikurikira. Sentare ishinze ko mu ngingo ya mbere Hakizimana Aloise, Ndikumana Alexandre, Ndayisenga Innocent, Ntirandekura Felix, Manirama Kennedy, Ntirameba Innocent, Nahishakiye Jean Pascal baragiriwe n'icaha cyo gutegura no gushira mu ngiro ubwicanyi bwa Libeka Bankamwabo, Stephanie Ndabishuriye, Nibizi Anosiate na mwene wabo Judith na Ngiriyabandi Emmanuel batazira ngoba hamwe no gukubita no gukomeretsa Efrazi Ndayavugwa none bahanishijwe gufungwa umunyororo w'ubuzima bwabo bwose. Nyandwi Daniel, Ndayikengurukiye Elise, Niyokubwayo Samuel baragiwe n'icaha cyo kugandagura Nibizi Anosiate na mwene wabo Judith bakurikiranwa ko n'umushikirizamanza none bahanishijwe gufungwa umunyororo w'ubuzima bwabo bwose. Kwizera Aline, Ndayishimiye Egide baragiwe n'icaha cyo gufasha complice kugandagura Ngiriyabandi Emmanuel, Misigaro Benius na Libeka Bankamwabo bakurikiranwako n'umushikirizamanza none bahanishijwe umunyororo wo gufungwa imyaka 20. Nduwimana Meshake, Ndikumana Remeji, Nahimana George, Ndiyokubwayo Edi baragiriwe n'icaha cyo kudatabariza abari muri ivyo byago none bahanishijwe gufungwa umunyororo w'imyaka 3. Bigirumuhirwe Mose, Nitabakuma Leonce, Nduwimana Eric, Ntawumvukiye Ferdinand bareze ku byaha by'ubwicanyi byo guturira ibiziga, kudatabariza abari mu byago hamwe no gukubita no gukomeretsa abantu n'impaka bakurikiranwa ko umushikirizamanza. Ingingo ya 6 itegetse Hakizimana Aloise, Ndikumana Alexandre, Ndayisenga Innocent, Ntirandekura Felix, Manirama Kennedy, Ntirameba Innocent, Nahishakiye Jean Pascal, Nyandwi Daniel, Ndayikengurukiye Elise na Ndiyokubwayo Samuel gutanga bose hamwe amafaranga angana miliyoni 150 bayagabure ku rugero rungana ahabwe imiryango y'ababuze ababo nk'indishi y'akababaro. Itegetse Kwizera Aline, Ndayishimiye Egide gutanga indishi ingana amafaranga miliyoni 15 bayagabure ku rugero rungana nayo ahabwa ababuze ababo. Izo ndishi zose uko ari miliyoni 150
hongeweko izo miliyoni 15 zitangwa na Kwizera Aline na Ndayishimiye Egide zigaburirwe ababuze ugukurikira: umuryango wa Nibizi Anosiate na mwene wabo Judite urose imiliyoni 55, umuryango wa Ndabishuriye Stefani na Libera bakabwabo urose miliyoni 55, umuryango wa Misigaro Benios urose miliyoni 27 n'ibihumbi 500, umuryango wa Ngiriyabandi Emmanuel nawe nyene urose miliyoni 27 n'ibihumbi 500. Itegetse Hakizimana Louise, Ndikumana Alexandre, Ndayisenga Innocent, Ntirandekura Felix, Manirama Kennedy, Ntirameba Innocent na Nayishake Jean Pascal, Guha Ndayavugwa Efrazi indishi y'akababaro ingana n'amafaranga miliyoni 10 bayagabure ku rugero rungana. Amagarama araheba uko niko rucitse kandi rusomwe mu ntaye y'icese y'ikibirirano yo ku itariki 8 kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2025 hashashe mukuru w'intara Josiane Nizigimana, abacamanza Gloriosa Kwizera na Deo Niyongabo bafashijwe n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Niyonzima Patrice n'umwanditsi Adelaide Sabimana Trinity. Sentare irasasuye ariko muca muza gusinya abantu bose mwaciriwe ngaha musinye babamenyeshe. Urubanza iciye urubanza rwiza kubera iyo yakurikije amategeko bivanye n'icyaha cyakorewe imiryango abavyeyi bacu. Rero ntidushobora kurengera sentare kuko niyijejwe niyijejwe kuducungerera umutekano, niyijejwe ubuzima bwacu. Urumva niwe muvyeyi wacu dufise ngaha kw'isi. Rero umuvyeyi cyakoze ntumwankira. Turavye ubwo bwicanyi nako kaguma kari kabaye mu karere, rero vraiment twabona yuko bizoba birebire. Yego kubera umutama akaza umwana hose wasanga wamenga ni imyiyerekano. Yego wamenga ni imyiyerekano. Ico dusaba nuko kweri woshiraho indongozi zicunja n'ijambo mu bene gihugu, kubera ibyabaye abatware bacu barasamaye babifata minenegwe, abantu baratikira. Iyo rero bamama hakiri kare nkuko no mu yindi mitumba nkaho mu Musenyi baramamye, uwo bagira bice baca baramunyuruza baramutwara muri komine atamaraso yiwe ntasesekere ku mutumba. Iyo babidukorera kweri ntituba turiko turarira. Nzomara umwezi ufenari. Hanyuma wewe warabuze canke wahagarikiye umuntu? Je nahagarikiye umuntu. Hanyuma rero ndavye ibiriko biraba. Nukuri egome ubutungane burakora. Mugabo burakora bukakora ibintu byo kuzaniranya. Icari gikwiye bari kuraba umuntu icyaha kimwagiye akamenya ati yakoze guca ati we wagiwe n'icyaha, mugabo gufata ikivunga n'abatazi ivyo ari byo aho nakazaniranyo nagahohotero. Ivyo nukuri mu bene gihugu ntibitunezeye. Umubabaro. Ndayishimiye Verine amisho no bivuga ko jewe nanje harimo umugabo wanje atwawe muri abagiye gufungwa ubuzima bwabo bwose. Amaje ukuntu byagenze harimo abazirico haro nabavyemereje twoba twarabikoze, haro nabayagiriranije. Mugabo je umugabo wanje yarahashenye narengano abona ko afise amandoide bakunda gufotora, arafotora kandi yashiye agenda kare n'abapolisi bageze kwaza yahashishe kandi n'uwo mutumba vyabereyeko.
twebwe agashimbiri kacu ni gashimbiri gasekuru vyabereye ku gashimbiri bwombe na mubira twebwe turi kure cyane ariko mugabo yashiye afatwamwo ko yoba yarishe nta nkoni yari afise nta mbugita bamubonanye nta shankibuyi yafashwe uko nyene kubera yafotoye nanze nasaba yuko bari kuraba mwese akagira icyo yakoze wakwiyemerera ico kintu banayikoze gushaka no banarafashe uwo muntu umwe muri abo biswe ntibari kubacira urungana bari gufuma basumbanye none nk'umuntu batigeze bagiriza n'abandi ati wewe twarakubonanye buyisha twarakubonanye inkoni n'amafoto araboneka bamubonye aho hamwe gusa ntibigeze bamubona asirikira n'ahandi bashi bavuga ngo yarimwo yabonesha aho hamwe gusa none umva byose nkaje aho ubuzima bwanjye burahagaze mugabo wanje n'abana ifise abana babiri sinumva ingene ngiye kubaho je numva umenga nta mahoro ngiye kuronka je no menga no tuma mfana je nkavaho uko numva ubuzima bwanjye naje burahagaze